sha wewe warashoboye gukura ikoti ebaje nagize ubunebwe tarushe no kurubanza kwa rero ryoshe nyende akashare ariko twaje mu muduga widoga hazi ko banyibukije ya maseri ya Siriki bwa bugore bwa kimyoza kaga kweduru kamenga kamaze umunota wose ahubwo noreka gushavura gute wabona ibyo ntiwakoze wewe ariko wabonye urubanza cese naye bwaje mu rubanza ruryoshe nka ruke ayeje namarama wewe none hajya mu maramajo niki urashobora gutanga kwera abantu bariko baratamba oya amaramajwe rega nawe jewe umuntu bakomeye amasha abantu bose kubera wabesha ukagaba inku dafise nabeshe mu biki none uhari frizone ufise wewe ariko uratera inkuru none rego urubanza rw'abarundi ifo kuryosha ibintu none hari date de chance natanze ngo ntivyashika iminsi canke ngo muzoyitora mu ndwiza izoyibaha frizone iyo ufumuzana usaba ukavuna mvuga ko uzotanga intuze inka z'ikirundi zifite 15 tukarondera amahera tukasana tukaraba ko twoyigura hari umugabo mwijamba atanga vyande hashe ariko wabonye ingene baviriye hasi rimwe bagakoma amashi no nivyo wari wifuza ushaka kuba twenze ariko udafise remoye kuba twenze no urubanzi fo kuryosha no ijya nkazo ijya cyenda umugabo w'ijambo cenzo yiba myaka 10 rien ne presse okay tuka none ijya couple nabona yuko ibintu vyose bimeze neza wose waruheje kubivuga yuko tamugabo isubiza yivuguruza mu ijambo oui none biba muri 10 ans zoba nivuguruje zabavuga kuri umuswaganye egeje hagena urumva bankomeye amashingo muragabye ngo mwakoze ngo mwagabira oya hagena buziyo nyikira jewe nagize isoni ariko man sha wewe sirarema kwinshi ndakurahiye no kuri wewe wende aza mu buzima bwawe nta kintu cigeze kikugora urashobora kubabaza ngo umuntu yapfisha regura umukirisu je naheruka umukirisu none sindi umukirisu utanga ikintu utagira none akano kacu ni karema okay imana yacu ni ngo yiti bitariho nk'ibiriho aha ndabikwemereye none aho bigeze uratabuye kuri umupagani oya kumva nza gusubira guharira nawe ntaco nzoba ndiko ndakora vraiment sha aha rero no kwereka ama message y'abantu ingene bariko barambwira Alexandre ngene yanyabikiye sha ngurubanza warudugije nivu Claver wewe yanafotoye mfise na micro abandi bagabo bashima tari buyo kuzungaya ungayira mu rugo rwanje batazi ibyo wagavye ko bitanabaho bitana frizone ntizibaho ni jambo nevance sawa shiramwe ya match ya Barcelona hajya nirabire ahubwo ngira ndakubise mukanya yego uzomana kuvangira uzobakoze vraiment ce hakungaya vraiment abandi bose bariko banera amashurwe naka extra bashizemo bagashize muri ya groupe ya famille aka extra kajya munavuga ça reste une référence mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza humwerere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie bite nisa umwaka utanguye neza eko fa imana ibahezagire kandi namwe nizere yuko mwatanguye umwaka neza hama akagakino nako twariko tugomba kwerekana gatoyi nko cyane mu bintu by'imanza ingene amatamperama ashobora kuvyifatamo aha rero ico twakinye n'umusange umusange iyo ageze ahantu umenga ari karadraga umenga donc iyo ari karavuga umenga ari karitoza umenga ari karapruva kuko ari yara recherche y'abamukunda ari yara recherche y'abamukomera amashi ari yara recherche y'abantu bamwadimira nico gituma hari piège kenshi bashobora kugwa mu
bakunda kugwamwo kuryoherwa kwiyumva ugasanga umuntu aratanguye ntaheze ntamenye igihe araza guhagarika kuko yashize mu mutwe yuko puisque yabonye abantu batwenze donc biraryoshe donc nabishoboye ca gikorwa cyane akaje usanga arabandanyirize ko bitari bikenewe niyo banamugaye hari gihe batwenga ugasanga ntashoboye kubimenya kuko en fait energie yiwe ayipwiza mu kumviriza abantu umuflegmatique rero nabo arashobora kugwa novuga mu mutego iyo atangiye kuvuga d'abord kugira atangure kuvuga n'intambara mugabo rero yashitse imbere y'abantu iyindi ntambara agira niyo guhagarika wewe alopose y'umusange wewe ariko arapwiza energie mu bantu bonheur mu bantu wewe yiyumvira ni gute mpagarika subire gutambuka imbere y'aba bantu nico gituma ashobora kugumba kuri micro umwanya abamelankolike nabo n'abantu badashira habona ibishawusho byabo rero iyo beko baravuga n'amajambo usanga bari monotone ntibahindura rero kini piège bashobora kugwamo nuko iyo beko baravuga nk'amajambo ashobora kuja muri umwenge ko arigisha cyangwa ugasanga arateye inkuru ariko yarandiriye kuko yashatse kuja dans les détails ntatahure ko abantu bashobora ko ariko bararambirwa ngo avyumve rimwe na rimwe kugira ashobora guhagarika ukamengana ibiharuro ariko arasigura kaja mu concept haho kuko le sens des détails no vuga ni ikintu gikomeye cyane donc nico gituma cyagomba kwinjira indani kudekortika ijambo gusigura igituma yarivuze ugasanga rimwe na rimwe nawe ararambiye abantu cyangwa ugasanga n'umuntu ivyo yateguye yanditse agasubira nko kujya nyene birashobora kubafasha abakorerike nabo en général n'abantu bari muri competition niba hari uwavuze ijambo imbere yiwe yumva yuko agomba kumuruta ategezwa kugwiza sinovuga ko ari ingabiro ncanka ibintu vyerekana ko iri différent des autres ko atari uwanyuma basi afuma bana umusanga kugira basagaragaze ko ashobora gutwenza ko presence yiwe kame miri different y'abantu cyane kuko nawe n'umuntu yexprima n'umuntu azi kuvuga n'umuntu kandi usanga ari pratique skife rero yuko koma menyere competition n'uyo mwanya w'ijambo n'uwo mwanya w'urubanza umenga agomba gutwara umudari ni nka hari muri competition ariko muri ivyo vyose uko abo bantu bose bameze nagomba kuvuga hariyo ubutumwa bwiza tumaze iminsi tuvuga kuvyerekeranye n'umusange nigihe atahura yuko umunezero wiwe ashobora kuwukura mu Mana wenyene kandi bice binaryoha kuko iyo ukwe ku Mana biroroha kukomunika abandi kuko ntawukura mu bantu awukura mu Mana uhereza abandi kuko umuntu yari yararemewe gukura umunezero wiwe mu bantu icyaha nico catumye akura amaso ku Mana agerageza kuyapwiza mu bantu umuflegmatique nawe akeneye kuronka amahoro ntakeneye kuvuga ijambo de travers yotuma yiteranya ariko nagomba kuvuga ngo ivyo uvuga kuri iyi si ivyo abantu bagukundira nivyo abandi bakwangira ça c'est vrai donc nigihe wiga kuronka amahoro biciye mu Mana kuyakura ku Mana gusa amen umumelankolike nawe nivyo akunda ibintu birashe bipanze biri organize ku buryo byaranshikira kandi biracanshikira n'ubu iyo habaye nk'umuntu ariko aravuga nk'amajanga asanga umenga yarandi umenga ndagize isoni umenga ni jewe mfuye iyo hageze ko bari wavuga ugasanga yakoze amakosa umenga arapfuye apfiriye hajya donc c'est quelque part une mort sociale ni suicide yiha mugabo ni fo yuko atahura mu babarire atahura yuko umunezero nizere ko bitakwambarasa ko yerene rikorotse ndiko nakire uce bivuga no gutahura yuko umunezero wacu nuko n'ibintu bipanze biva gusa ku Mana bitava ku bana b'abantu cyane na cyane gutahura yuko perfection tuyifise kuko turi muri Kristo donc perfection mwisi ntayibaho no kwishimira la preuve murabona nivyo umuntu yateguye umukorerike nawe gutahura yuko muri Kristo ni hari number 1 na hasigaye azokwamagwana n'abantu bose donc muruhukire muri Yesu amen Imana bahezagire hari inyigisho twatanze ziramvuye muri ubu buryo mushobora gusanga kuri channel yacu ya YouTube yitwa Baho podcast abantu mutariyabonesha please mwiyaboneshe abandi nabo please dufashe kuzipartaja abandi nabo please commentaire zanyu munadusengera cyane Imana bahenzagire mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza